nanje tuvuge ku indirimbo aha nihe ya KIRIKOU AKILI. Indirimbo aha nihe ya KIRIKOU AKILI yakoze amateka adasanzwe haba mu gihugu cy'u Burundi, haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse muri East Africa muri rusange. Indirimbo aha nihe ya KIRIKOU yabaye indirimbo ya mbere y'umurundi ikwije imiliyoni 3 z'ama-views, 3 million views mu gihe gitoyi cyane, mu kwezi kumwe gusa yamaze kwiza 3 million views. Nibaza ko ari indirimbo ya mbere irikirabwa ku muvuduko, irikironka ama-views menshi mu gihe gito, kandi ama-views turabona ko ari ya nyayo, ntago ari za zindi bavuga ngo waboostinze. Bana nanje reme iki kiganiro tugira ico tuvuga ko muri KIRIKOU AKILI ndetse no ku indirimbo aha nihe yiwe. Ndabara mu kijino ngira ndabaha ikaze ku YouTube channel yanje. Nimba uri mushasha ico nkusaba nkwazwa kandi subscribe. Nimba usanzwe warayikoze naho ushira kuri j'aime, ushika commentaire, binakunze partage abagenzi bawe kugira ngo uzozubana nanje mu biganiro bitandukanye cyo kuri YouTube channel. Niriwe ndabatindira rero nje tuvuge ko muri KIRIKOU AKILI ndetse n'indirimbo yiwe aha nihe, kubera ko umuvuduko iri kurabwa ko ukuntu iri kiraduga irateye n'ubwo. KIRIKOU AKILI rero ni umuririmbyi akomeye cyane. Turagenda duhere ku rugendo rwiwe yagize kuvanaje kuri YouTube. KIRIKOU YouTube yiwe yayikreye itariki 11 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2018 niho yakreye YouTube yiwe. Kuvana YouTube yiwe kreye KIRIKOU amaze gushirako video 41 ariko zose indirimbo, harimo challenge, harimo ama performance yagiye akora mu biteramo bitandukanye, ariko harimo n'indirimbo n'izo video 41. Iyo YouTube channel ya KIRIKOU AKILI ikaba ifise aba subscribers 290 ndetse n'aba subscribers benshi, si bake ni benshi cyane. YouTube KIRIKOU kuvana yikreye ibintu byose amaze kuyipostinga ko za indirimbo yaba ma challenge byose hamwe amaze kuronka ama-views 13 n'ibihumbi 891 n'amajana 248 ama-views menshi. Teranya indirimbo zose amaze gukora donc ama-views yagiye aronka ku ndirimbo, ku ma challenge ndetse no kwa ma performance yagiye akora mu biteramo bitandukanye, ucutora izi miliyoni 13 zirenga gato n'ama-views menshi amaze kuronka. Reka cyo tubandanya n'indirimbo za KIRIKOU zimaze gukunda kurusha izindi. Indirimbo zarabwe cyane ku YouTube channel ya KIRIKOU AKILI ni izi ngiye kubabwira. Afise indirimbo zigera kuri 3 zishikana umuriyoni w'ama-views, ziharugwa muri 1 million imwe. Indirimbo ya mbere ni iyi nyene aha nihe, niyo ndirimbo ya mbere afise imaze kurabwa cyane. Indirimbo yayikoze wenyene, nta muririmbyi mugenzi we bayikoranye, ikaba ifise imiliyoni 3 z'ama-views. Iyo ndirimbo ikaba imaze igihe kingana n'ukwezi konyene ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Urumva ko n'ama-views menshi mu mwanya muto cyane. Iyi ndirimbo twitege kizoduga cyane igakwiza mu 10 million n'ibirenze kabikora, kubera ko n'ubu ntirava mu mitima y'abantu aho ciye hose. Niyo wumva ku mbuga ama challenge yayo aruzuye. Indirimbo ya kabiri yiwe yarabwe cyane, indirimbo yitwa Lala. Iyo ndirimbo yayikoranye n'umuririmbyi yitwa Chris Easy, umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo ndirimbo ikaba imaze imyaka 2 ku rubuga rwe rwa YouTube, ikamaze kurabwa ni miliyoni 2 n'ibihumbi 500 by'abantu kuri YouTube ya KIRIKOU AKILI. Nabo nyine n'abantu benshi, ni benshi cyane. Indirimbo mwarayikunze, yarakunzwe cyane. Tuandanye n'indirimbo ya gatatu. Indirimbo ya gatatu yitwa Ibisusu, akaba yikoranye n'umuririmbyi Double J, basanzwe bari kumwe muri Billman Boy. Iyo ndirimbo ikaba imaze imyaka 3 ku rubuga rwa YouTube rwa KIRIKOU AKILI, ikaba imaze kurabwa ni miliyoni 2 z'abantu bayiravye z'ama-views, ni kuvuga ifise 2 million views. Urumva ko afise ibikorwa byinshi yakoze. Arafise n'izindi ndirimbo zarabwe cyane, ariko yarama featuring ugasanga ntibayipostinze kuri YouTube yiwe, ariko izindi ziri ku YouTube yiwe zarabwe cyane kurusha izindi. Kubgawe indirimbo aha nihe uyikibanza cyaka ngahe mu mwanya mu gihugu cy'u Burundi? Ese yo biri mu ndirimbo kunda kumviza cyane?
durire muri commentaire gice uvuze ku indirimbo ya Kiriko Akili. Ndanagushimira kuba wafashe kanyu kanyumviriza. Tuzohore mu kiganiro gikurikira. Ntiwagire kugenda ukaze subscribe nyimbo utari bwayikore. Ushireko jam na commentaire. Ciao ciao ndabakunda. Big Dream TV.